Nkuko mubibona turi indani muri Bantu Boy turi kumwe n'umwe mu baririmbyi bagize management ya canke label ya Bantu Boy ni Double J. Double J bitumeze gute? Meze neza cyane murabona. Chananje meze fresh. Turi kumwe n'umuproducteur wa Bantu Boy and Mike. And amakuru yawe. Ni meza turashima uhoraho. And now turi kumwe na n'umwe mu baririmbyi bandi bari under management ya Bantu Boy ni umuhererezi wa Bantu Boy. Nikiriko bite? Ni sawa. Umeze bon. Ningo ndashima. Yeah, turi kumwe n'umwe mu baririmbyi b'Abarundi. Umurapper yitwa Desire P. Desire P bite makuru yawe? Jenny sawa. Double J umwana agira gatandatu yitwa gute? Miburo. Turebye bagoye inkoko. Kiriko umwana agira gatandatu bamwita gute? Gatandatu. Miburo. Tenjeni wewe. Endo umwana agira gatandatu iwabo bamwita gute? Sabi. Mu Kirundi. Mu Kirundi gute? Umwana agira gatandatu mu Kirundi bamwita gute? Aya nacunze. Dizapi tubwire umwana agira gatandatu iwabo bamwita gute mu Kirundi? Gatandatu. Je kwanza ngirindwi. Nitwa Nyandwi. Gatandatu ni Kabura. C'est quoi ça mon ami? Oh, Karabaye. Ibihugu byo muri East Africa byaronse qualification kuja muri CAN ni ibihe ni bingahe hama cyo tubwira amazina ni bihe? Ibihugu byo muri East Africa ni Burundi, Tanzania hamwe n'Ubuganda. Muri East Africa ibihugu biri qualifié kuja muri CAN ni ibihe ni bingahe? Ni Uganda, n'u Rwanda, Yesu we. n'u Burundi na Kenya. Uganda, n'u Rwanda, n'u Burundi na Kenya ivyo bihugu biri qualifié kuja muri Kenya isi ho kiriko. Cyane gose. Oh my God. Nagushinye walai. Ibihugu byo muri East Africa biri qualifié kuja muri CAN ni bingahe ni bihe? Uburundi, Tanzania, Congo, Uganda na Kenya. Muri East Africa ibihugu biri qualifié kuja muri CAN ni bingahe ni bihe? Ibihugu Congo. Wambaje ibihugu reka twumve burya menga hasi imvye u Rwanda gusa. Bitubwire nyene. Burundi, Kenya, Tanzania. None hasivye u Rwanda gusa ibihugu byo muri East Africa nano bize. Bitubwire ivyagiye muri CAN. Nivyo nyene. Ivyagiye rone n'u Burundi, Kenya na Tanzania. Ni casivye kimwe. Donc East Africa igizwe n'ibihugu bine niko Desire atubwiye n'u Burundi, ni Tanzania, ni Kenya n'u Rwanda. Oh my God, wala uragize. Ndabuje tubwire continent mu Kirundi. Umugabane.
Ah, bien, c'est cool, ça c'est bon, ça c'est bon. Continent ni mu kimi cy'igifaransa bayita gute mu kirundi? ku mugabane ndakizi ku mugabane Ku mugabane si n'umugabane ni ku mugabane. umugabane Ah, toi là, ça va, oui, ça va, oui, ça va. Uwo continent mu kirundi bayita gute? umugabane. Ah, bien, c'est cool, ça c'est bon, ça c'est bon. Bitubwire continent mu kirundi. ihanga nabiririmbye mu ndirimbo uburundi se gihugu ni continent mu kirundi ni ihanga. ego Ihanga. ego Oh my God. Ah, ah, no. Ndabureka tugushimira ko waduhaye akanya ikiganiro cyacu. Murakoze cyane namwe. Tubwirira abakunzi ba Buja TV bakore subscribe abatarayikora. Abakunzi ba Buja TV ntibagire kugira subscribe kuri channel yabo ya YouTube kugira muze muraronka ibiganiro nk'ibinye by'ibibazo nk'ibinye bitwenza bitabagoye. Murakoze cyane. Kirigoreka tugushimira ko tukutunganya. mwakoze namwe kutwiyumvirako Hama tubwirira abakunzi ba Buja TV na Buja Quiz especially bakore subscribe. turabasavye abashigikiye umuziki w'indundi bagire subscribe ego Endumeke katugushimira hama utubwirire abakunzi ba Buja TV especially abakunzi ba Buja Quiz bakore subscribe. Abantu mukomeza gukurikirana ikiganiro ni Buja TV. Buja TV quiz. Okay. Murahamagarirwa gukora subscribe hano kuri kajya gakengere muce mu fyondako guca. Muzoza muraronka bishasha bivuye Buja TV quiz. Fyonda hajya. Dizapireka tugushimire cyane hama utubwirire abakunzi ba Buja TV specialement abakunzi ba Buja Quiz bakore subscribe. murashobora kuja uvuze sinumvise neza ikibazo Batubwirire abakunzi ba Buja TV specialement abakunzi ba Buja Quiz bakore subscribe. abakunzi ba Buja TV abakunzi banje abakunzi b'umuziki w'u Burundi muje kugira Subscribe. uvuze Subscribe. sabone kuri channel Subscribe. nakivuze mu gifaransa